Ndasubiye kubaramutsa no kubakaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose twama tubatunganiriza. N'umwanya w'amakuru havurwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, n'amakuru turubuze kugaruka cane ku nkuru zirabana n'umutekano mu makuru adushikiye. Banywanyi bacu tumaze igihe tubashikiriza amakuru harabana n'umutekano cane cane amakuru avugwa ku mihari y'abitwaje ibigwanisho igwanya leta y'u Burundi. Hari haciyemwo igihe kitari gito biboneka nkaho iyo migwi yatujijwe, ariko mu makuru dufise kano kanya dushikiye arerekana ko hari abantu basubiye kuboneka muri komine ya Bukinanyana bafise ibigwanisho, kandi bamwe bamwe ngo bakaba banarasanye, bamwe bakavuga yuko rero ngo hoba habayeho ugushamirana hagati y'igisirikare c'u Burundi ndetse n'imihari igwanya leta ya Gitega. Turaza kubigaruka ko mw'idonido ryano makuru, turaza kumviriza ico amasoko yacu ari muri iyo komine atumenyesheje, ndetse turabe n'ukungene iyo migwano yoba yahabereye yagenze, tuze no kuraba abo bantu boba basubiye kugaba ibitero muri iyo komine abo boba ari bo. N'imfunyapfunyo turaza kugaruka no ku zindi nkuru zitandukanye zirabana n'ivya politike, ariko tukaza cane gushamikira kuri no ngingo nyene irabana n'umutekano, ariko kumwe n'ayandi makuru yose twaba tuhoreje muraza kuyakurikira mw'idonido ryayo. Ndakwibutse ko amakuru yacu abava mu masoko atandukanye y'abamenyesha amakuru bakorera irya nino, abanyagihugu badushikiriza amakuru kubiba biriko birabera mu mihani wabo. Ayo makuru turayatunganye tukayashira hamwe nkayagushikiriza idonido ingingo imwe imwe ukwayo. Nimba utaravyondo kuri subscribe ngira ndagusabe gufyonda ko nakaryo keza ko kugira turaje twibanira mu makuru mwene nkaya n'ibiganiro tuba twabatunganirije. Banywanyi bacu ndakengurutse kuri wowe utwumviriza uri ngaha mu Burundi, cancane abari ngaha mu gisagara ca Bujumbura, ndabaramukije cane. Ndaramukije nanaremesha abanyagihugu badukurikira bari mu ntara za Rumonge ndetse no muri komine ya Bukinanyana vy'umwihariko, tunakenguruka kukungene igihe cose habonetse amakuru bayadushikiriza, maze natwe tukakora amatohoza tukayabashitsa ko idonido. Ndakwibutse ko nawewe ufise amakuru kubiba biriko biravurwa irya nino ngaho mu mihani wanyu, murayaturungikira tugakora amatohoza twifashishije ujya mugwi w'abamenyesha amakuru bacu, maze bahejeje kuyatohoza neza tukayabashikiriza atosoye kandi yizewe. Abanywanyi bacu muri mu bihugu vy'ababanyi namwebwe ndabaramukije, nibagiye n'abari mu bihugu vy'amakungu ya kure, nizere ko mwafyonze kuri sabone canke subscribe. Banywanyi bacu dutangurire hano makuru yacu kwari karavugwa cane mu mutekano. Twarababwiye ko hari imigwi iriko iratanga imyimenyerezo kugwaruka rushika ku 300, rukaba gwaravuye mu bihugu bitandukanye, ariko amakuru dufise akavuga ko hari ugwaruka goba gwarajabutse rukinjira muri iyo mihari gwanya leta y'u Burundi. Iyo gwaruka rero rukaba ruhejeje imisi itari mike ruriko rurahabwa imyimenyerezo. Ivyo bikaba vyarakorewe mu bice vya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, cane cane muri Uvira, nk'uko amakuru ava ngaha vyerekana. Iyo myimenyerezo rero bakaba barayihawe, ndetse inyuma yo guhabwa iyo myimenyerezo bakaba baranamenyeshejwe misiyo bariko ari misiyo ngo yo gukuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD, nk'uko amakuru ava muri Uvira mu masoko yacu avyerekana. Inyuma yaho rero twaje gutahura amakuru, ndetse n'amakuru twatohoje tuyavanye mu masoko yacu ari muri Bukinanyana, havugwa ko hasubiye kumvikana urwamo rw'inkoho. Abatari bake rero banyagihugu bari ngaho baturungikiye amakuru ko
inyuma y'ibikorwa vyari bimaze indwi yose biboneka ko hari abantu bambaye impuzu z'igisirikare ndetse bafise n'ibigwanisho bikomakomeye bariko baraboneka muri izo nce, ndetse amakuru akavugwa ko hari n'amakuru yoba yarashitse mu gisirikare c'u Burundi yuko hari umugwi yasubiye kuboneka muri iyo komine, hakaba hararungitswe bamwe mu basirikare kugira baje kugarukana umutekano. Gusa amakuru dufise nuko inyuma y'indwi yose abasirikare kumwe n'imbonerakure bariko barakizura muri iyo ntara atamugwanye n'umwe bigera babona. Gusa kuva ku muhingamo w'umunsi w'ejo amakuru ava ngaho muri iyo komine avuga ko hasubiye kumvikana urwamo rw'inkoho. Bamwe bavuga ko yoba ari abasirikare b'u Burundi batanye mu mitwe n'iyo mihari igwanya leta y'u Burundi. Amakuru dufise aremeza ko inyuma y'urwo rusaku rw'inkoho hari bamwe mu banyagihugu batanguye kubona bamwe mu bagwanyi, ndetse bikavurwa ko ngabo barwanyi boba bari mu mazu ya bamwe mu benegihugu ngaho, boba bariko barabafasha, na cane cane ko ngo babijeje ko bagiye kubasubiza igihugu cabo ngo canyazwe n'intwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD, kandi ngo iyo ntwaro ikaba ipfukamye mu nda abanyagihugu. Amakuru dufise avuga ko harimo bamwe mu bariko barizezwa yuko bafashije uyo muhari gushika ku ntumbero yabo bazohabwa amahera atari make. Bamwe rero ngo bariko baranafasha abo bagwanyi babaha ibipfungurwa nk'uko amakuru ava ngaho bavyerekana. Inyuma yo kumenya ko hari umuhari w'abagwanyi wasubiye kuboneka muri iyo ntara, cane cane bamwe bavuga ko ngo boba baninyigeje mw'ishamba ry'ikibira, ariko ayo makuru yuko mu kibira aho harimwo abandi bagwanyi akaba ataremezwa n'inzego z'umutekano zibijejwe. Amakuru rero avuga ko muri rusangi abo bantu babonetse, ndetse bivugwa ko boba barasanyeho n'igisirikare c'u Burundi. Bivugwa ko ngo bafise intumbero yo gufata uduce dutandukanye na cane cane amakomine yegereye urubibe, ngo kuko biraboneka ko ariho hashizwe inguvu mu kurungika abasirikare kuri leta y'u Burundi. Amakuru rero akavuga ko ngo hoba hari na bamwe mu basirikare boba bariko barifatanya n'iyo mihari igwanya leta. Ndakwibutsa ko ivyo bije inyuma yaho hatangajwe yuko hari umuhari Red Tabara wari warimonogoje mu bice bitandukanye mu makomine n'intara zitandukanye z'igihugu c'u Burundi. Uyo muhari ukaba waratangaje ko utica canke ngo usahure abenegihugu, na cane cane ko ngo aribo waje kubohora ndetse no kubasubiza igihugu cabo kitarimwo agahotoro, kitarimwo akarenganyo. Ivyo bikaba vyaravuzwe n'umuvugizi w'umuhari Red Tabara ariwe Aloyizi Nzobampema mu magambo yagiye arashikiriza. Mu makuru kandi dufise havuga ko hatanguye ugukorana hagati y'iyo migwi igwanya leta ndetse n'abandi bantu bayishigikiye, ngo boba bayifasha mu kubaronsa ibigwanisho ndetse n'imfashanyo y'ibifungurwa n'amahera yo guha abantu cane cane urwaruka rwinjira muri uyo muhari kugira bafatanye mu migwano bariko barategura. Ndakwibutse ko bino bije inyuma yaho nanone Jeremy Minani nawe murazi ko ari umunyepolitike kuri ubu ngubu ari no kw'ilisiti y'abantu y'abarundi baciriwe umunyururu wo guherayo kubw'uruhara bagize mu ntureka yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Iyo Jeremy Minani akaba yari umuvugizi w'urunani Sephora Arusha. Mu majambo yaheruka gushikiriza yavuze ko inyuma yo kubona yuko ibiganiro vyanse hagati y'u Burundi n'abatavuga rumwe na leta, atayindi nzira usivye inzira y'umuheto, inzira yo gukoresha ibigwanisho ndetse n'intambara kugira
abarundi basubirana umwidegemvyo nk'uko wabivuga ngo kuko ngo hari leta yapfukamye igihugu mu nda. Gutyo rero ngo bagiye gukora ibikorwa vyabo mu buryo bw'ibanga atagusubira kumenyesha ibikorwa vyabo mu bimenyesha makuru ndetse no kubishira habona ngo kuko vyatahuwe ko bituma gisirikare ndetse n'abajejwe umutekano bacungera ibikorwa vyabo bikaburizwamwo. Jeremy Menani yavuze ko rero ngo batazorekera guharanira yuko igihugu c'u Burundi cosubira kigatunganywa neza nk'uko bavuga ko ngo kidatwawe ngaho gitwawe na leta y'agahotoro. Ivyo bakavuga ko ngo batazokuvyihanganira. Ni nyuma kandi yaho bagiye bavuga ko ibirabana n'ukungene bananiwe gushika ku ntumbero yabo yo gufata igihugu ngo kuko nabo ubwabo habayemwo kutumvikana ndetse bamwe muri bo bagashira habona bakamena amabanga ya bamwe mu bariko barategura uyo mugambi. Gutyo rero mu makuru dufise nuko ngo iyo mihari igwanya leta yoba igiye kwishira hamwe gahuza inguvu. Twarababwiye kandi ya makuru ya FNL nayo byavugiye bivugwa yuko ngo yoba yasubiye gushira inguvu hamwe kugira itangure bushasha ibikorwa vyayo. Mu makuru rero tukiriko turatohoza muri Bukinanyana avuga ko inyuma y'ukumvikana kw'izo nkoho bamwe bavuze ko ngo zoba ari inyeshamba zigwanya leta y'u Rwanda ziri muri iyo micungararo, ariko abandi bakavuga ko ngo ahubwo boba batanguye gufashanya n'umuhari itandukanye mu ntumbero yo gutera Uburundi. Ayo makuru ntago aremezwa neza n'urwego rwariko rwose rw'umutekano ngaha mu gihugu. Mu makuru tubandanya gutohoza turaza gukora amatohoza tumenye uyo muhari uwo ari wo ndetse n'aboba bagize ivyo bitero ndetse turabe nico abari mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi bavuga bemeza yuko koko ivyo vyoba vyabaye. Ndakwibutse ko amakuru ataremezwa n'abari mu nzego z'umutekano tuyabashitsa ko kugira mumenye biba biriko biraba, ariko burya amakuru aba yemezwa n'ababijejwe na cane ko vyagiye bikunda kuboneka ko leta y'u Burundi itigera yemera ko hari umugwi wateye igihugu, aho umukuru w'igihugu bwiwe yamenyesheje ko ngo ata muntu yateye igihugu ngo ari umugwi w'abasuma, nyamara mu gihe abatari bake baguye muri ivyo bitero. Nanone rero bikaba vyasubiye gutangura bushasha. Mu makuru tuza kubashitsa ko turaza kuraba neza ndetse tumenye nico abari mu nzego z'umutekano ngaha mu Burundi bashikiriza. Ndakwibutse ko hano makuru yacu twayavanye mu masoko yacu ari muri iyo ntara ndetse no mu micungararo ya Bukinanyana bumvisha urusaku rw'inkoho ndetse bakanabona abatari bake bitwaje ibigwanisho. Abo basirikare bivurwa yuko rero hataramenyekana uyo mugwi woba wasubiye kugaruka muri izo ntara ndetse no muri Bukinanyana nk'uko amakuru adushikira vyerekana. Amazoko yacu rero nayo twayasavye ko yobandanye kudutohoreza ndetse amakuru mashashe yose yoba abonetse tukaza kuyabashikiriza n'abamenyesha amakuru bacu bari ngaho bakaba bariko barakora amatohoza kugira tuze kubashikiriza izindi nkuru ziriko ziravugwa zirabana n'umutekano. Ndakengurutse mu kanya n'ayandi makuru agezwe ko turaba idonido ndetse n'ivyoba bigezwe ko muri iyo ntara. Makuru yacu hataha muraza kubikurikira idonido ingingo imwe ukwayo. Ibihe vyiza n'ivyo ndabipfurije mwese.